Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Ndayishimiye akomeje kugurana ubuzima bw'abarundi inyungu ze bwite afise muri Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka neza ko yatereranye abarundi ku rugero rutarigira rubaho, kugezaho Leta Itabara isigaye ituruka mu birometero byinshi cyane ikaza gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kandi bikaba ari ibitero bisiga bihitanye abatari bake. Benshi bakabona ko ndetse Leta Itabara yamaze kurusha ingufu igisirikare c'u Burundi, aho benshi bahera bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugurana ubuzima bw'abarundi inyungu akura muri Kongo, kandi akaba ari inyungu ziwe bwite biriko biratera ikibazo gikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi. Benshi mu barundi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ibapfukamye mu nda, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yaje ameze nk'umuntu ugiye gutabara abarundi, kandi aza ahumuriza abarundi bo mu moko yose ndetse n'abarundi bari hanze y'igihugu batangiye kugira umwizero ko bagiye kugaruka mu gihugu. Ariko ibyo yakoze ashitse ku butegetsi birateye ubwoba kandi biranababaje. Benshi babona ko ataho ashobora gushikana igihugu c'u Burundi, kuko ari kwigenza nabi cyane kandi kuko ari gukora amakosa akomeye cyane, kuko benshi ubu ngubu basigaye babona Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuntu mubi cyane gusumba n'uwo yasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza, kuko amakosa akomeye cyane ari gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye Nkurunziza ntiyigeze ayakora. Benshi bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bapfukame mu nda amaze bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'intwaro yose ya CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko ari intwaro idakunda abarundi, ahubwo ko ari intwaro ishaka kugumya ipfukamye mu nda abarundi kugira ngo igumye yironkere inyungu z'umurengera, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe kitari gito apfukamye mu nda abarundi, aho yahisemo gupfusha abasirikare benshi muri Kongo nawe akibonera amafaranga y'umurengera. Benshi bakavuga ko yasambuye igisoda kubera intambara iriko irabera burasirazuba bwa Kongo, aho M23 iri kwica bikomeye cyane ingabo z'u Burundi. Abandi barebye umuriro M23 iri kubatsaho bagahita bahunga bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho, kandi bakajya ahantu henshi cyane hatandukanye, harimo ko hari n'abari gukorana na Leta Itabara bari mu Burundi, nk'uko umushikiranganji wa mbere Gervais Rakobuca aherutse kubitangaza, akavuga ko abahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi ari abarundi ubwabo, bitandukanye n'ibyo umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga, aho avuga ko abatera u Burundi ari u Rwanda, aho yagaragaje ko u Rwanda ari umubanyi mubi, kandi akavuga ko abarongoye igihugu c'u Rwanda rwose bakora amakosa akomeye cyane aribo batuma umutekano utaboneka mu karere. Akaba yarafashe ingingo ihambaye cyane, akavuga ko agiye kwifatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali, aho yabitangariza i Kinshasa, aho yavugaga ko nyine ubutegetsi bwa Kagame agiye kubuhirika yifatikanije n'interahamwe. Hadaciye kabiri izo nterahamwe zitangira kuza mu Burundi, aho zaje ari nyinshi, zikaba ziriko zirakora imyimenyerezo ikomeye cyane mu
mu ishamba rya Kibira aho ziri kwifatanya n'abasirikare b'u Burundi, ibyatumye umutekano uhungabana ku barundi bigatuma Red Tabara ibona ahica, bigatuma iza ikica abasirikare batari bake ndetse n'abanyagihugu benshi bakemeza ko igihe abarundi batabafatanye mu nda ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye ibara ritazigera ribureka kugwa, kuko ariko arahemukira abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye akomeje kugurana ubuzima bw'abarundi inyungu ze bwite afise muri Kongo. Indoto ya Perezida Ndayishimiye akura kwa Kisekedi zamutwaye uruhu n'uruhande ku buryo umutekano w'abarundi n'ibyabo ntacyo bikimubwiye. Indonke Perezida Evariste Ndayishimiye akura muri Kongo rwose zatumye atererana abarundi ku rugero rutarigera rubaho. Benshi bakemeza ko atamutegetsi n'umwe wigeze atwara Uburundi wigenje nka Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ibisata nka byose by'igihugu cy'u Burundi byapfuye, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose adafise ubushobozi n'imbaraga byo kurongora igihugu, ahubwo benshi bakaba batagishira amakosa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo amakosa akaba ashirwa kuba mugenye ngo arongore igihugu cy'u Burundi, kandi bazi neza ko aje kumaramaza abarundi, kandi akaza kumaramaza umwanya ahagarariye, aho ibyo avuga n'ibyo akora bitabereye umukuru w'igihugu, aho benshi bavuga ko ibintu asigaye avuga n'ibyo akora rwose wagira ngo buri gihe aba yaborewe. Akaba ariyo mpamvu abarundi muri no minsi bari kwibaza ico bacumuye ku Mana kubona ibaha umutegetsi nka Perezida Evariste Ndayishimiye. Biboneka neza ko atazi ibyo ari gukora. Perezida Evariste Ndayishimiye nyine agomeje guhungabanya umutekano w'abarundi. Nk'urugero, mu ijoro ryo 25 Gashyantare 2024 abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara baraturutse muri Kongo maze bagaba igitero mu Burundi capfiriyemwo abarundi 9 barimwo abasirikare 5. Abo bagwanyi kandi basenye ibiro by'ishaka rya CNDD-FDD, kandi basiga bavuze ko bagiye gukora ibindi bintu byinshi cyane bihambaye, aho bavuze ko ibiro byabo bya mbere biri mu Burundi, ibiro bikuru bikaba biri muri Kongo, aho bitandukanye n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga, aho akunze kuvuga ko ibiro bya Red Tabara biri mu Rwanda bitari muri Kongo. Byari ku nshuro ya kabiri Red Tabara igaba igitero ku butaka bw'u Burundi mu gihe kitarenze amezi 3, aho igiheruka cyabaye tariki ya 22 Gushyingo 2023, aho abagera kuri 20 baburiwemwo ubuzima. Ibi bitero biba kubera ko mu nzego zakabaye zirinda ubusugire bw'u Burundi harimo icyuho, kuko abasirikare benshi Ndayishimiye yabohereje muri Kongo, aho yabagize abacancuro bagwanira inyungu ze n'umuryango wiwe. Benshi bakanahagwa ku bwinshi, benshi ubu ngubu bakaba barahisemo guta igisoda, ndetse n'abitwa ko bari mu gisirikare cy'u Burundi bakaba ariko baragambanira igihugu kubera ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bari kwifatanya n'imitwe yitwaje bigwanisho kugira ngo bahindure ubutegetsi bwa Gitega, kuko babona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi. General Neva arasumbirijwe, ingabo ze zishiriye muri Kongo mu gihe abamurwanya bakomanga ku marembo ya Gitega. Benshi baravuga ko abarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye bakomanga ku marembo ya Gitega mu gihe ingabo ziwe abasirikare b'u Burundi bamaze gushirira muri Kongo kubera ugukunda amafaranga, kuko ariko araronka amafaranga menshi cyane, amafaranga atuma nawe yemera kugumya aruha abana b'u Burundi mu ntambara azi neza ko badashobora gutsinda. N'ibitero leta y'u Burundi ikomeje kwihunza maze igakomeza kubyegeka ku Rwanda. Gusa mu bihe bitandukanye u Rwanda rwagaragaje ko ntaho ruhurire na Red Tabara, ndetse n'ikimenyimenyi ku itariki 30 Nyakanga 2021 u Rwanda rwashikirije u Burundi abagwanyi 19 ba Red Tabara bari binjiye mu Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ibindi kandi kuva Red Tabara yashingwa muri 2011 nyuma y'itorwa rya Petero Nkurunziza ku mwanya wa perezida w'u Burundi,
aho watangiye witwa Fronabo Tabara ifise ibirindiro byawo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ibi byemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Rutundura Christophe, aho yavuze ko uwo mutwe Red Tabara utari mu Rwanda ahubwo uri ku butaka bwa Kongo. Kandi ikindi kinyoma gikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ahenda abarundi nuko avuga ko Red Tabara abayirongoye ari barya bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barongowe na Godefroid Niyombare, umujenerali ahambaye cyane kandi atinyitse mu Burundi, ariko benshi bakabazi neza ko ari ikinyoma cya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko General Godefroid Niyombare igihe Red Tabara yavuka muri 2011 niwe wari urongoye abasirikare b'u Burundi. Nyuma yaho yagiye azezwa amabanga atandukanye harimo kurongora iperereza mu gihugu hagati ndetse no kuba ambasaderi w'u Burundi mu bihugu bitandukanye harimo nka Kenya. Ibyerekana neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga atafatiro bifise kandi ko ari remetanya rikomeye cyane, kuko ntibyumvikana ukungene yavuga ko Red Tabara irongowe na Godefroid Niyombare mu gihe iyo Red Tabara yavutse Godefroid Niyombare ari umuntu ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho arwaye iperereza akaba n'umugaba w'ingabo z'u Burundi. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye atinya General Godefroid Niyombare, kandi ko ibyo ariko arahenda abarundi rwose ataho bihuriye n'ukuri, ahubwo ko ari ugushaka kunyegeza ibyabaye kugira ngo agumye ajijishe abarundi. Ndayishimiye akwiye kwicara agahangana n'ingaruka z'ibyo yishoyemo, aho gukomeza kubyegeka ku muhisi n'umugenzi, ibintu bitazigera bigira icyo bifasha abarundi. Benshi bakavuga ko ibi bintu intwaro iri ku butegetsi ikunze kubikora iyo ibonye imaze guta abaturage mu manga ikomeye cyane, ihitamo gushaka icyo bahugirwamo, igahitamo kurema ibihuha bidafise ifatiro, aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamufashije gutwara Uburundi bariko barahenda abarundi ngo abatera Uburundi baturuka mu Rwanda, kandi bazi neza ko atari byo, bazi neza aho abatera Uburundi baturuka, ndetse bazi neza n'icyo baba bariko barashaka n'icyo bariko barasaba kimaze iminsi gisabwa n'abarundi batari bake. Charles Mukasi wahoze ari umuyobozi w'umugambwe Aprona ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yagaragaje ko ibirego leta y'iki gihugu imaze iminsi ishira ku Rwanda nta kindi kibihatse kitari ukukinga abaturage bikarito mu maso ngo batabona umwanya wo kwinubira ubuzima bubi babayemwo kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu mpera z'umwaka ushize Uburundi bwakunze kwikoma u Rwanda burushinja kuba ari rwo ruha ubufasha umutwe wa Red Tabara umaze iminsi ugaba ibitero muri icyo gihugu. Mu busanzwe uyu mutwe ukorera mu bashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusa Perezida Evariste Ndayishimiye yakunze kugaragaza icyicaro cyawo gikuru kiri mu Rwanda, ndetse ko ari narwo ruha abagwanyi bawo imyitozo ya gisirikare ndetse no n'abagaburira ndetse n'ibindi byinshi. Mukasi mu kiganiro aheruka guha radiyo Inzamba agateka kawe yavuze ko buri gihe ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD riyoboye Uburundi iyo ibintu bitifashe neza mu gihugu butabura gushaka abo bubyegekaho mu rwego rwo kurangaza abaturage. Ati iyo ubutegetsi bufise ibibazo kuyobora igihugu byabataye kuw'amazi, akenshi bashaka urwitwazo mu rwego rwo kurangaza bene gihugu ngo byitwe ko hari ikintu gikomeye barimo gukora. Bateze ingwano ahandi bakarema ibintu by'ubushamirane kugira ngo babone umwanzi. Hashakwa umwanzi hanze kugira ngo abaturage bigwire ko muri bo murimo kurwanya umwanzi. Niyo mpamvu CNDD-FDD irimo kwitwaza u Rwanda. Leta y'u Rwanda ihakana ibirego ishinjwa byo guha ubufasha Red Tabara. Guverinoma mu itangazo yasohoye mu mpera z'umwaka ushize yagaragaje ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ikorana nawo, kandi ivuga ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga abiba urwango mu banyarwanda bayiyamye, kandi ko batabona ko ari sawa, ahubwo ko agomba kubihagarika agakora ikindi kintu. Ibitavuzwe mu gitero cy'Iburinga. Hano hariho utubazo dukomeye. Abanyagihugu b'Iburinga baremeza ko batatabawe mu gitero cabaye hirya y'ejo ku igenekerezo rya 25
ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 mu gihe Red Tabara yo ivuga ko yateye ibirindiro bibiri by'igisirikare icari kwa Ndomboro n'icari ku kiraro ca Mpanda. Abanyagihugu nabo bavuga ko abasirikare bataye ibirindiro biruka kwigegeza mu mihana. Abanyagihugu babwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi ko Red Tabara yakurikiye abo basirikare ica hitanisha abanyagihugu irica. Iki ni ikintu kitamenyerewe. Ni ubwa mbere kumva ibitero bya Red Tabara abasirikare b'igihugu bagahunga. Ibi byerekana ko uwo muhari ushobora kuba uriko uraja ku rundi rugero utahoraho mu bwinshi no mu bushobozi bwawo. Hano rero hariho utubazo twinshi dutera twaduka. Kubera iki leta atacu yakoze kugira yongereze umutekano ku nkengera za Rukoko? Kuba abasirikare barataye bagahunga Red Tabara bisigura ko babonye ko batewe n'abarusha ibitigiri n'ibigwanisho. Iyo umusirikare abonye ko atangufu afise zo guhangana n'umuteye, birazwi ko aca akora ico bita repair canke withdraw. Igitero ca Buringa kibaye amezi abiri gusa inyuma y'ico ku mutumba wa Vugizo mu Gatumba. Ndabibutse ko n'ico gihe abasirikare batagiye gutabara abanyagihugu. Utwo turere twose turi ku nkengera z'ishamba rya Rukoko. Kubera iki inyuma y'igitero ca Gatumba leta itongereje abasirikare n'ibikoresho byabo aho ku nkengero za Rukoko, kandi bizwi ko abatera bazanana muri Kongo? Iki ni ikibazo leta ikwiriye kwishura. Ni byiza ko leta ihoza imiryango yabuze, ariko birahambaye ko isigura impamvu idafata ingingo zikwiye zo gukingira abanyagihugu. Yoba itagifise abasoda bakwiye? Batayo zarungitswe gutegera Red Tabara muri Sud Kivu zimaze iki? Imyaka hafi 3 iraheze harungitswe abasirikare b'u Burundi muri Nord Kivu. Kugeza ubu hariyo abasoda b'u Burundi barenga igihumbi. Abo bose bitwa ko bagiye kugwaniriza Red Tabara mu birindiro byayo muri Kongo kugira ntibisubire gukora ibitero mu Burundi. Ibyo byaratumye ata gitero ca Red Tabara kivugwa mu Burundi muri 2022 no mu mezi 11 ya 2023. Ariko kuva muri Kigarama 2023 hariho haraba ibitero bitari bwigere bikuboneka. None babasoda bariyo bari gukora iki? Ubu bariko bakorayo iki ko bo bagwana ageze mu Burundi? Aza gutera acihe asubirayo gute kandi ari we bacunze? Muri 2022 Reveriyano Ndikuru yari yatangaje ko Red Tabara yaheze ko abarundi atayo bazosubira kumva. None ibi biriko biraba ni ibiki? Ubwo izi singaruka z'ukuba Burundi bwaragiye kwivanga mu ntambara ya Kongo. Biravugwa ko Perezida Ndayishimiye aronka amadolari 5,000 buri kwezi. Ni ukuvuga miliyoni 25 z'amarundi ku musoda wese barungitse muri Kongo. Ibyo byatumye abambura igihugu ingabo zacu bazishora kwa Felix Tshisekedi muri Kongo. Ubu amakambi menshi arera, ibirindiro byinshi by'abasirikare byarafuswe, ibindi bisigara ko abasirikare b'intica ntikize. Reveriyano Ndikuriye wenyine muri 2024 yavugiye muri Cibitoki ko igihugu atabasirikare gifise, aca ahamagarira imbonerakure kuja mu yingisho zo gucungera igihugu. Ibi bishobora kuba ari byo bisigura impamvu Rukoko idacungerewe uko byahora. Mu ncamake, ubukunzi bw'amahera buri mu barongoye Uburundi buriko butuma abanyagihugu baja mu byago by'umutekano muke. Indwano ya M23 muri Nord Kivu iriko ikwegera igisirikare cy'u Burundi mu buryo bwinshi cyane. Batayo indwi z'u Burundi ziri muri Kongo. Indiri z'abasoda b'u Burundi bariko bapfira muri Kongo. Abasirikare barenga 200 barapfunzwe bazira ko banse kugwana mu ntambara batumva. Abandi basirikare batazwi igitigiri barahunze igisoda cy'u Burundi. Abo bose ni ababaye bariko baratabara abarundi muri kino gihe kigoye. M23 ntaco ubundi ipfa n'u Burundi. Hasigaye kuraba ko no kuba leta y'u Burundi yagiye kurondera umwansi mushasha muri Kongo M23 nabyo nyine bitazatuma Red Tabara ironka ingufu itahorana. Ubwo kwita Red Tabara umuhari w'iterabwoba niwo muti. Inyishu ya Perezida Ndayishimiye kuri Red Tabara ni ukuyita umurwi w'iterabwoba. Uko nyine niko leta z'imbere zaho zita CNDD ikiri ku rugamba. Yo mbere banayita ibikomeye kurusha ngaho. CNDD bayita Mouvement Tribal
teroriste genocideri ni ukuvuga umuhari w'iterabwoba ugenzwa n'amacakubiri y'amoko kandi ufise intumbero y'ihonyabwoko. CNDD-FDD yarongereye irashirwa ku rutonde rw'imihari bita force negative yagwanira muri Kongo, ariko ibyo sibyo byahejeje intambara ya Kongo. Ubwicanyi buteye ubwoba CNDD yarabukoze. Uburorero ni ubwicanyi yakoze mu seminari y'Ibuta mu mwaka w'1997 buhitana abana b'abanyeshuri 40. Ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 600 cyane cyane abana n'abakenyezi mu ikambi y'abateshejwe izabo ibugendana muri Mukakaro 1996. Igitero cyahitanye abarenga 80 mu ihunguriro ry'icyayi Iteza muri komine Bukeye muri Mukakaro 1996. Igitero cyahitanye abarenga 40 mu ikambi y'abateshejwe izabo Icambazi muri komine Muruta mu Kayanza mu igerekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 1995. Ariko ibi byose ntibyigeze biheza intambara, ahubwo byarangiye igihejeje intambara ari umwumvikano. Ndangize nibutsa ko ubuzima bw'umuntu ari katahimbwa, ko atanumwe arekuriwe kubwaka mugenzi we. Kwica abanyagihugu atacu bazira kandi batagira ibigwanisho byo kwivuna ni icaha gikomeye. Byabaye iburinga ku 25/2/2024 cyo kimwe n'amabi yaranze izindi ntambara mu Burundi biragatsindwa. Uvuga ko akunda Burundi yokora ibishoboka byose kugira abarundi baruhuke aya mahano, ahubwo basubize hamwe nk'abavukana maze bateze imbere igihugu ciza c'u Burundi.